nkuko bisigurwa nabo bene igihugu nyene ngo ico kibazo cabo catanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 aho bakurwa muri ayo matongo yabo aho bavuga ko bavukiye afatwa n'ishera hamwe ryitwa Ruzizi ifadikanije na leta yari ihari muri ico gihe. Nirampeba Augustin ni umwe muri abo bene igihugu yavukiye aho Mukivoka, yemeza ko mu gukurwa muri ayo matongo yabo inzu zabo zaturiwe, ugize ngo aragize akanyarigabo nawe ngo hagume agaca yicwa. Mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 niho sosiyete Ruzizi ubwayo ifatanije na leta yari hico gihe yatwomura mu matongo yacu. Amaze gutwomura mu matongo yacu turangara. Muri ico gihe uwaramuka agize akanyarigabo akanka kuhava baramwica bakamucisha ku buhomba. Hanyuma amazu yacu yaraturiwe twomurwa nk'abagesera. N'ubu iryo zina ry'abagesera nkeka rikiri kuri twebwe kubera leta yararahiye kuduha amatongo yacu. Ubu twaraburanye ibishoboka byose kugira baduha ayo matongo. Twaratanguye muri 1993 twitura komisiyo yari ijejwe gusubiza mu zabo abahunze yari yirongowe na Banyazwe Frederic. Ndadaye bamaze kumwica byose byaciye bipfa n'imigambi yiwe yose tirahagarara. Ariko mu bihumbi 2007 aho CNDD-FDD imaze gutsindira igafata igihugu igashingana na Sentebe, twaciye twitura umugwi Sentebe kugira dutunganirize. Sentebe twarakurikiranye turaburana turasubira tuburana n'uwarajejwe sosiyete Ruzizi muri ico gihe, ariko byaragoye Sentebe kugira ngo ishire mu ndiro urubanza. Bimaze kuyigora irahava ituma haba CSTB nayo irakurikirana, mugabo nta ukomorwa n'inzoka yitwara ku isato. Byabaye nko muri Sentebe ntaco batumariye. Bamaze guhunguka rero ngo bahavuye bitura umugwi w'igihugu mu byo wari ujejwe harimo ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo Sentebe, ariko ngo ntaco babamariye kiboneka. Ikibazo cabo bahavuye bagishira mu minwe y'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi nkuko bibandanye bivugwa na Nirampeba Augustin. Havuye bashira amatongo mu minwe ya leta bayashikiriza umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Uwo mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yaratwemereye ko mu maguru masha yategerezwa guca dushikiriza komisiyo ivugana natwe. Twararindiriye iyo komisiyo, ijisho ryabaye iryo. Izo hectare rero leta yaciye ifata izo hectare zayo na hectare zacu byose iciragumya. Tumaze rero kuburana turakurikirana urubanza turasubira turongera turasubira gushika naho uyu munsi ruri muri Conseil supérieur de magistrature. Rumaze kuba muri Conseil supérieur de magistrature, abo muri Conseil supérieur de magistrature bari batubwiye yuko muri iyi misi ya vuba bategerezwa kuba bahashitse kugira barabe ibyacu. Bakitwaza ngo ni gitoro kibuze, ngo nibaronke igitoro bazoza. Mugabo kwakuza kwabo tubona amazari karubako, ntituza bayubaka. Twashaka mutubariza abo bayubaka yariyo Conseil supérieur de magistrature ikome ko agahunda ize irabi byacu, hama ko ari urwego rukuru rwa leta badukomorera amatongo yacu twisubirire mu zacu, kuko icivugo cy'u Burundi ni gira aho bawubahwe. Libero Mfubusa avuga ko ari bo berekana aho itongo rya leta ryaca aho kandi ritandukanira n'iryabo, ngo bamaze gupima ngo vyahavuye bigaragara yuko amatongo yabo afise uburinganire bwa hegitari 318. Iki gihe bapima iri tongo twebwe uko twagerekana ryari rigifise ibimenyetso vya kera by'ibigazi aho irya leta ryagarukira. Nitwe twerekana tuti leta yatsaha. Niho tumaze kwerekana itongo rya leta aho ko ryari rikikuze ryose. Baciye batora amahegitara 458 n'amare ntibuka canke amasantiyari. Inyuma yo batsayipima ryose baca basanga rifise ry'amahegitara 791. Baca batora kw'iza Abenegihugu arizo ziwacu ari amahegitari 300
na 18. Ni kuvuga rero itongo rigwa mu mahegitari, rimaze kugwa mu mahegitari. Ngo ko bavuga ko boba barigeze kuronka umuzibukiro, ngo ico ni kinyoma cyambaye ubusa, kuko abaronkejwe umuzibukiro ari abenegihugu baterenga 3 ngo bawuronse mu myaka y'1930. Ni kuvuga ivyo bita ngo n'umuzibukiro batwagiriza. Uyo muzibukiro wakiriye abantu 3 n'abagabo 2 barabatware n'umukenyezi yitwa Mbuto. Bavuga ngo ni muri bloke y'icenda, ni iyi nyene turimwo ijya dutereza kwa masi iyo yo hakurya y'ubwo ruzi murago. Niho nyabantu bendaminizwa barahabwa uyo muzibukiro baravamwo. Ni kuvuga umuzibukiro bawonse mu 1928. Uyu mutamakazi 3 ntikarahera nawe yavukiye muri Kivoga, avuga ko babayeho nabi, agasaba ko indongozi z'igihugu zohishikira kugira zirabe ingene babayeho mu buryo butabereye. Ayo matongo yacu twobaho neza n'abana bacu bakaronka aho baba, ntibakure nkuko twakuze twarashwiragizwe tukagwara kwashi. Aho boba bagize neza. Ikindi naco cyakavuna mutima kitubabaje kandi tutaronka itiro, tutagira gute, twamana amaganya, bamwe baragwaye hahamuka, baragwara umutima, baragira gute, ni byinshi tubidondaguye. Se Barundi n'imbabazi zomufata kandi nubo nizimufate, arabe n'ibizuba banamwe. Ico kibazo ngo caramenyekanye mbere no mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, nkuko bivugwa na Renovani Ninahazwe arongoye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu AEDH mu mugambi wayo Vision Umuco, agasaba leta ko yokumva amaborogo yabo bene gihugu. Iyo miryango yaje ko twitura ihura n'ingwane zikomeye, iba mu gahinda no mu babara utagira izina, kuko babuze uko babigenza kugira ngo basubire muri ya matongo yabo, kuko iryo shirahamwe ryari ryamaze kuyigarurira ndetse ryabomaguye n'amazu yabo rigateramwo iyo kawa. Iyo miryango yarabaye muri ako gahinda katagira izina, imyaka iragenda n'imisi iragenda, baburiho bacira nayo bamira, baraho bitura, barakomeza kuja mu butungane. Aicho gituma ishirahamwe ryacu ryaciye gitura umukuru w'igihugu itariki 11 z'ukwezi kwa 3 kugira ngo ashobore kubarenganura. Amarira yabo leta arikwiye kuyaha agaciro kugira ngo ibasubize mu mapase, ko yo mapase yacu ari karakorerwamwo. Ku munsi wa mbere rero abo bene gihugu bari bazindukiye kugariza kuri ayo matongo, kubera bari bumvise ngo ko hari abatanguye kuhubaka, basanga harabatanguye kwashira umushinge. Kuri uwa 4 niho abaserukira ababene gihugu bahavuye bakirwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo burimye n'ubworozi, bahejeje kubumviriza baca barungika intumwa z'ubwo bushikiranganje kwirabira ko hari bikorwa biriko bikoregwa kuri ayo matongo, basanga nivyo baca bategeka ko ivyo bikorwa byo hagarara gushika hafashwe izindi ngingo.